Ndi niteka n'umunezero ntangira byo gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imunesha kuri muri dende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko. Ndaguhaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imunesha kuri muri dende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko kandi biba byakorewe amatohoza. Ndaguhaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri iyi saha k'uyu mugoroba n'amakuru amasoko yacu yiriwe mu mihinga itandukanye yamaze kutwegeranyiriza. Mugihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo urugamba rubandanya hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanyije guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 harimo ingabo z'u Burundi FDNB, umugwi witwaje ibigwanisho wa Wazalendo ndetse n'umugwi wa FDLR. Uyu mugwi wa FDLR ndetse ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba kandi unavugwamo abasize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. N'urugamba rero rumaze imyaka itari mikeyi guhera mu mpera z'umwaka wa 2021 ubwo umugwi wa M23 wongeraga kwadukana ingwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biragaragara ko umaze gufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko twagiye turabibashikiriza mu makuru atandukanye. Umugwi wa M23 bikavuga ko kuri ubu ngubu woba uriko uratera wigarurira n'ibindi bice bitandukanye ibiri no gutuma ndetse Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irongowe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yafashe ingingo yo kwemera kujya mu biganiro n'umugwi wa M23 kugira ngo barabire hamwe kungana umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wobandanya usahirizwa kandi ukagaruka. Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yari yiyungunganije na mugenzi we ego Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye aho ndetse yamufashije ngo gucungera umutekano ubwo yamwohererezaga abasirikare bafasha igihugu ca Kongo cyangwa se igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yari yafatiye ku ngingo ivuga ko ibihugu byose bihurikiye mu mwishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko byose bigomba kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ngo guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Ndabizi neza ko igisirikare ca EAC camaze gukurwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu hakaba hasigaye umugwi igisirikare c'u Burundi gusa kuko n'ingabo zishira hamwe rya SADC nazo ingingo yamaze gufatwa ndetse bagiye no mu biganiro n'umugwi wa M23 bakumvikana ko izo ngabo za SADC zigomba kuvanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu maguru mashasha. Ni ibintu rero vyumvikanywe ko n'abagize ibihugu bihurikiye mwishirahamwe rya SADC bumvikana ko ingabo za SADC zigomba kuvanwa muri ico gihugu. Kuri ubu rero ingabo z'u Burundi nizo zonyene zoba zisigaye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifatikanyije na FARDC ngo kugwanya umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Nkuko rero twari turiko turabibabwira ku mupaka uhuza u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu kuri uyu mugoroba nuko ibara ryo barisubiriye kugwa. Umwe mu basirikare ba Republika y'u Burundi FDNB cyangwa se bo mu ngabo z'u Burundi FDNB ryoba arasiwe ku mupaka uhuza u Burundi na Kongo nkuko bishikirizwa n'abari hafi yaho ivyo bimaze kubera. Amatwi adusumira ndetse n'amakuru duhabwa n'amasoko yacu mubegereye ngaho iyo sanganya canke se iyo migwano yariko irabera biravuga ko hoba ari umugwi wa M23 wari wazindutse
uri mu migwano n'igisirikare ca leta ya Congo FARDC ndetse bafatikanyije n'umugwi n'igisirikare c'u Burundi FDNB. Kuri ubu rero amatwi adusumira ndetse n'amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko umwe mu basirikare b'u Burundi kuri ubu yaba ahasize agatwe. Mu yandi makuru kandi mu ntara ya Mwaro biravuga ko bari isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Hilux yahitanye umuntu umwe, abandi babiri barahakomerekera. Hari ku muhingamo wo ku munsi wa mbere Ndamukiza 2025 aho iryo sanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Hilux ryahitana umuntu umwe, abandi babiri bagakomereka cyane biturutse ku guta ibarabara igeze mu ikorosi. Iryo sanganya kandi biravuga ko ryoba ryabereye mu ibarabara RN18 Nyakararo Mwaro Gitega ku ruhande rw'umutumba rw'Intare muri zone Makamba komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Amakuru atangwa n'abenegihugu begereye kuri uwo mutumba akemezwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine, avuga ko umuntu umwe yaciye yitaba Imana, ubwo nyene babiri nabo barakomereka cane ivyanatumye ndetse baca bajanwa kwa muganga. Iyo modoka rero bivuga ko ngo yaciye itembagararira mu mwonga, abo bakomeretse nabo ngo baciye bajanwa kwa muganga kugira ngo babandanye bitabwako. Abajejwe intwaro bahamagarira abagendesha ivyuma ngo kureka kugendera ku muvuduko urenze kuko ngo bikunda guteza amasanganya ngaha mu gihugu. Mu yandi makuru kandi urunani Burundi bwa bose biravuga ko ngo barugiye gushiraho indinganizo nshasha mu by'ubutunzi ngo izotuma imibereho y'abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Burundi ngo bisubira gutotahara ubukene ngo bugahera ngaha mu Burundi. Ivyo ntivyashikirijwe na Kefa Nibizi harongoye urunani rw'abigenga mu Burundi bwa bose mu kiganiro ku banditsi ndetse n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane Ndamukiza 2025 ngaha i Bujumbura. Nk'uko Kefa Nibizi abishikiriza ngo abarundi borema kuko ngo naho bari mu bukene ngo butagira izina, ngo ubwo bukene si ubwome kuko indinganizo bagiye kuzana izuba ije guhindura ibintu, ngo nayo ikaba kandi yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere ni ugushiraho ubutegetsi bufise ishaka ndetse n'ubushobozi ngo byo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Ingingo ya kabiri ngo niyo kugwanya igiturire n'abanyuruza amatungo ya leta. Ingingo ya gatatu ikaba ari ngo kugirana imigenderanire myiza n'abasanzwe bafashanya n'igihugu c'u Burundi. Ingingo ya kane niyo kugwiza umwimbu cane cane ngo biterwa bishogwa hanze y'igihugu ngo kugira ngo amafaranga mva makungu aboneke agure ivyankenerwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tunyarukiye mu yandi makuru ariko aravugwa Igitega nuko kuri ubu ugwaruka ngo rwakoze imashini ihungura ibigori ngo riko rurasaba abanyagihugu canke se abarimye kwijukira gukoresha ubwo buryo kuko ngo bituma igikorwa co guhungura coroha kandi kikanyaruka. Mu gihe mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi hibonekeza umwimbu w'ibigori utari muke mu bene gihugu, urwaruka narwo rwo mu ntara ya Gitega rukorera muri societe di Tekino ngo rwakoze imashini ihungura ibigori mu ntumbero yo gusahiriza abarimyi ngo boroherwe no mu guhungura ibigori ngo ntibisubire ngo kubatwara uburyo bwinshi canke ngo babikore umwanya muremure. Iyo mashini isanzwe yakorewe hano ngaha mu Burundi ngo ije kandi gusahiriza umwene gihugu ashobore kuronka inyungu ku mwimbu aba yarose, nk'uko kandi uwujejwe ibikorwa muri iyo societe abimenyesha ngo iyo mashine izotuma amahera yahora ngo ahabwa abahungura ivyo bigori abikwa gutyo ngo n'ibiciro birushirize ngo kugabanuka.
Jean Bosco Ndayizeye akavuga kandi ko iyo mashine ngo basanze ibigori ihungura ngo bigaruka kuba imbuto kuko mu guhungura ibihungura neza nka kurya ngo ukoresha intoke abikora ngo urutete rukaza rumeze neza rutononekaye canke ngo rumeneke. Akaba kandi ari naco gituma abagwiza mbuto ngo beshi bijukiye ngo gukoresha iyo mashine ngo kuko ibafasha kunyarutsa guhungura ndetse ngo ivyo bahunguye bakongera bakabikoresha ndetse no mu gutera. Reka rero amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tube tuyasozerenga turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko mwijoro n'amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV imonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba byakorewe amatohoza. Mudukurikira rero muri mu mihingo itandukanye turabahaye yambu haba abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakujya y'amazi manini mu makungu ya kure abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko.